misi iheze isamirizi n'imboneshakure y'ivyiza vy'Uburundi RTBB yarabashikirije bimwe mu vyaranguwe na komine Mutimbuzi muri uyu mwaka twaraye turangije w'ibihumbi 2021 aho twabashikirije ivyakozwe mu gisata c'indero. Twashimiye rero kubandanya tubamenyesha ibindi iyo komine yashoboye kurangura. Uyu musi tukaba tuza kubashikiriza ivyaranguwe mu gisata c'amabarabara, inyubakwa za komine, uburimyi n'umuyagankuba. Twaje kubabwira n'intambamyi zituma imigambi yo komine iba yihaye itanyaruka kurangurwa, tutibagiwe n'imigambi mishasha iyo komine yimirije kurangura vuba. Tutega amatwi rero uwuramuswa iyo komine, umushingantahe Simeon Butoyi, nk'uko nabibabwiye akaba agira abashikirize ivyaranguwe mu gisata c'amabarabara, inyubakwa rusangi, uburimyi n'umuyagankuba, no kubashikiriza intambamyi hamwe n'indi migambi mishasha. Kuri mikro akaba ari kumwe na Wilson Kubwimana, n'uwafashe amasanamu akaba ari Natani Ntuzonimana. Ikaze mwese. Turiko turagerageza gukora amabarabara y'imigenderanire, aho notanga akarorero ibarabara rya Muyange rija Imubimbi ryari ryarononekaye, duheruka kurishira kuri sanura dushiramo amalaterite. Ibarabara ryo mu Kivoga, ahantu ikiraro murago c'uruzi Murago catwawe, amakamyo manini twarakoze ahantu aza araca, kuko akararo k'imfata kibanza kubatswe gacako imiduga mito, ndetse n'ibarabara ry'igihugu bita RN9 Bujumbura Bubanza, naryo nyene twaratanguye kuri sanura, aho ahantu hanini hari harononekaye ibinogo binini cyane, duherutse kubishiramo tuvena tuzibira, ndetse n'ubunogo usanga mu ikaburimbo hagati bwagiye bwimburuka, ico bita mu gifaransa ni de poule, nabwo nyene ubwo tugiye kubuzibira bikoresheje isima bita Dangote. Musanteri abandanya amenyesha ko komine yashoboye kwiyubakira amazu ku mugwa mukuru wayo, aho twavuga nk'inzu ikoreramo abajeje umutekano n'inzu y'amanama, bivuga ko iza yaramaze kuronswa n'intebe. Mu bisata by'umutekano, kuva komine Mutimbuzi ishobora kuronka inyubakwa yayo ikoreramo igeretse, twashoboye kubaka mu buryo bwa komine nyene. Muri uyu mwaka twarangije inyubakwa igipolisi gikoreramo kw'ikomine, ku mugwa mukuru wa komine nyene, duheruka kuyugurura. Inzego zose z'igipolisi za komine niho zikorera, kandi twashoboye no guheraheza iyi nyubakwa bita salle polyvalente, iri naho aho nyene ku mugwa mukuru wa komine Mutimbuzi, aho twayiheraheje ndetse turayishiramwo n'intebe. Si ivyo gusa komine yaranguye, nk'uko abarundi ahanini batunzwe n'uburimyi, nico gisata ngo nticibagiwe, nk'uko uramutswe iyo komine ya Mutimbuzi abandanya abimenyesha. Mu gisata c'uburimyi hariho ahantu mu Kivoga muri zone ya Rubirizi hari amatongo ya leta yatijwe amakoperative yo ku mitumba yose igize komine ya Mutimbuzi. Rero aho rero hariho n'umurima wa komine, nawo nyene komine yarimishije kugira ngo umwimbu uzovamo tuze turaha bantaho nikora. Hariho n'amakoperative, ama-association y'abakenyezi yo muri komine, nayo nyene komine iriko irafasha mu kubarimira, aho nyene uko babifashanya yo kurima aho nyene mu Kivoga. Ahashitse iterambere n'umuyagankuba ntusigara inyuma. Musanteri yagize ico avuga kuri ico gisata. Mu gisata c'umuyagankuba duheruka kujana amapoto
canke linye y'umuyaga nkuba ku mitumba ibiri. Umutumba wa Muyange twarajyanyeyo amapoto ya Regideso n'insinga ziriko aho n'ivuriro ririyo tugomba gushiramo umuyaga nkuba. No ku mutumba wa Rubirizi hariho ahandi duheruka kujana amapoto insinga vy'umuyaga nkuba. Twimirije kandi gushira umuyaga nkuba aha muri zone ya Maramvya ku mutumba wa 14 wa Maramvya. Naho biruko Musitani hamenyesha ko mu irangurwa ry'ivyo bikorwa bahura n'intambamyi cane cane ihagaze ku bukene bw'isima. Muri kino gihe dufise intambamyi zo gucererwa mu kubaka kubera ubukene bw'isima. Turabura aho tugurira isima. Twabaza abantu bafise amadepo bahabwa na Buseko bakatubwira ko bashobora kumara n'amezi 2 bataronse isima. Rero ntidushobora kugenda kugura isima izimvye ngo twerekane facture ziri hejuru kirazira. Iyo nyene urumva ko ari intambamyi toroherezwa n'ubukene bw'isima. Ku bijanye n'imigambi yindi komine yo bitekanya kurangura, Musitani yagize ico ashikiriza aho avuga cane cane kubaka ishuri ry'igorofa ryo mu Gatunguru, gusasa isima mu isoko ya Rubirizi no kwagura ivuriro ryo ku Muyange. Hari n'umugambi wo kukwiragiza ubuzu bwa sugumwe turiko turakora aho ni ku isoko rya komine riri mu Maramvya. Kuri iryo shure nyene ry'imyuga rya Rubirizi ku isoko rya komine riri muri zone Rukaramu ku mutumba wa Kigwati ya kabiri, naho nyene tutanguje kwashira ibikoresho kugira ngo twubake ubuzu bwa sugumwe. Nivyo nibuka nyamukuru. Mugabo twatanguje kandi na chantier y'ibiro vya zone Maramvya. Navyo nyene ubu batanguye gushirako chaînage inférieure. Nibaza ko ukwezi kwa mbere kuzohera ivyo biro vya zone turiko dutanguye kubisakara ku buryo mu kwezi kwa kabiri dushobora kuzobiheraheza ndetse tugasambura ivya kera bishaje ko n'ibiro bizoba biteye igomwe bigizwe n'amabiro atari make. Hariho n'indi migambi mikuru yateganijwe muri uyu mwaka nyene. Ni nka ishure rizoba rigeretse kabiri ryo mu Gatunguru. Iryo naryo tuba tumaze kuritangura. Twaritanguye twazanye n'imashine iragira ico bita gutaba. Imashine yakoze imisi 2 ariko twahuye n'intambamyi y'umuntu yitirira iryo tongo kandi ari tongo rya leta. Vuba iyo ntambamyi ikava mu nzira turaritanguza neza ko ishuri rizoba rigeretse kabiri. Hariho kandi n'umugambi ibikoresho twatanguye kubirunda, umugambi wa pavement w'isoko rya Rubirizi. Ibikoresho bijanye n'amabuye amagravier twaramaze kubirundaho. Isoko twaritanze ry'abazotuzanira amafera beton kuko tugomba finissage y'iryo soko y'iterambere rya kijambere. Tugomba kurishiramo pavement birikomere. Rero itezo kubirimo amafera beton n'isima ya Dangote. Murumva ko intambamyi toujours n'ubu dufise ari bwa bukene bw'isima bwo buducereza. N'ibiro vya zone Rubirizi bihari ni vya kera. Twarategekanije naho nyene kubaka ibiro bishasha vya zone Rubirizi ndetse navyo bizoba bigeretse, kandi twizeye ko uyu mwaka ubutunzi ushira 2021 tuzoba uzorangira turiko turubaka ivyo biro vya zone Rubirizi bizoba bigeretse.
mu gisata c'amagara y'abantu turafise ivuriro riri ku mutumba wa Muyange ryubatswe mu myaka iheze na komine mugabo ni ritoya ku buryo rifise icumba c'uburaro kimwe gusa usanga gihuriramo abantu bose abagwayi bose abashingantahe abakenyezi abana dufise umugambi rero wo gusanura kongereza inyubakwa z'uburaro kuri iryo vuriro kugira rigire abakenyezi bagire uburaro bwabo abana maternité uburaro bwabo ndetse pediatrie uburaro bwabo n'abakenyezi bibaruka maternité igire uburaro bwabo. Tubamenyeshe ko mu bindi bikorwa byaranguwe komine yashoboye gutanga amabati yo gusakara ibiro by'abakora imitumba ya Maramvya 14 Gahe Nyabunyegeri n'ahandi.